Changa kwanza ivyo bintu uri munsi kwanza tuvugana. Aguma nkwega kugira ntuke. Asanze aho nkorera kazi. Siko ndagutuka jewe. Siko ndagutuka na ibintu uri kureshura umuntu wishima. Jefite amafaranga yiwanje, fite ubuzima bw'iwanje. Menga nyine aje kumbwira nabi kandi asanze ku kazi kanje nako ndikorera neza ntekanye igihe atari kuza sinari kugenda ntutswe nkuko onye ngo mvuka mu bahire ngo nta muntu yari kumvugisha ko ibyanshikiye ni byinshi nk'ubu cenja mu bintu by'inkundo cyasanga ndiko ndasubira muri bya bihe byandenzeho avuga ko shaka ko gushira mu nzu gushira mu nzu ni kimwe abapropoje ko bazoshira mu nzu ni benshi abahungu turabamenyereye rwanse gusa nagira ibintu muzoshya mu byintu by'imishwano kwanda n'ibyo mutangwa kurangira nabi nta mishwano gusa nzamico nkora nanje sindi umwana ufite amafaranga yiwanje gusa ufite amafaranga yo anucugirira umuntu nabi ngo niko amafaranga yawe simvuze ko nzomubwira nabi gusa nzomwereka ko je nanje yuko nanje ndasuzugura STV every story matters. Hello guys, bakunzi ba STV, j'espère que mumeze neza mumeze fresh. Je meze bon. So rero mwaza ndikumwe nande. Rero mwaza ko ndikumwe nande. Ndi kumwe na wa mutipe David cyangwa se Leo mu diaspora ko je sindemeza neza ko mu James Jamuona. Taiba mubone. Rero niwe yandode. Karibu boss. Nje tonge kidogo. Sinzi yo yandondere ariko. Non, fresh. Makuri misi. Bonda shima okay. Wandonde mgasi sinzi khayeri mikushaka ko mbwira namahoro bo yego namahoro nyene urazi ko namanda kurondera neza atamusirega ndakondera inabi so hama cyambere cyara ngomba ndakubwira kintu byarambabaza kaya kobwa wari wagakuye kajya gakobwa cyangwa ujya mukobwa sinzi ko ari umukobwa je nawe nyuma ngo nagakobwa nyene niko no bivuga bo ndamuzi tu yitwa nyene best none vyagenze gute ujya mukobwa je mbwiye je ntabyo nzi vraiment nabambeje uko je bazi ko je nakuzi nakubonye wa musi ngiye kushaka kurondera Nelly rero vraiment ndakubeshe me ujya best ndamuzi yambwiye ngo ashaka ngo none ngujya mu diaspora ko mayiko nyuma umuntu atamushaka ngo je dukundane maybe bagututse kujya kubera kwa mwazi nanje ndakudira tutanya imbere akamasho ndagutuka uri mu diaspora wabonye nafashe kuguru kwanje ndahaguruka ndaza kwereka abantu w'iki gihe mwasigaye mwigize ndasi muhenda abakobwa ngo muri aba diaspora abakobwa natwe muri iyi minsi twasanutse ku ba diaspora ngo mu diaspora papa sinanje kugukonda kandi sino nagukunda mu diaspora wewe hehe kwande wose ndakuzi wewe none wowe bunyankiye so kubera mu nyuma yaho yarandondeye kuri telefone yaranyandikira de mukobwa nyene aransaba pardon ibintu nk'ivyo nyene birambabaza sana ndavuga ati kwanza ibi byose byatewe na Nelly kwa apana Nelly kwa miri okay so ina neza so ama nakuru nivyo kwanza ngomba ndakubaza so ama Nelly ameze gute cyane Nelly sinzi kweri amakuru yono wambeshe sindamuherutse pe so kubera mu minsi mike nsigaje ngaha nashaka ndabuko tugenda kuraba ujya Nelly ushaka unyene nubu nyene bikunda ni bofise time tugende amana tumubaze twumve ivyo ngene bimeze gusa ikindi kintu undi muntu wese azoba agutuma kuri jewe zobanza unyereke umuntu ameze kunuka avuye nana kwa haje twari mu kiganiro boss niyo mpamvu nagize kandi naraguhamagara nimufise n'akadi dollar usogopi kuniachia ngo nikweje mudemu desi ndemera kutari mu diaspora kameme ahubwo tugende kumuraba dufate bajaji ndibaza taxi sha taxi ubunyerezo zogira tuzimba kweli reka tugende taxi zirazimvye kweli aha ngaho taxi reka shaka kufinata nitwo foto y'ikarango cameraman kata twende Nudukwepe ndakubona nawe ko bawiruke nwiruke bunyaruke kuko ndabona umenga yashitse udukwepe
Nelly wari utubwa afite kweli ndiko ndakubona none ari kubakwepa nkacanza kandi nkabarenderera ngaha tinanzi ngo uradukwefye sawa ingo hari umuntu ko urandera ngaha duhagarare ngaha nazo Nelly amakuru y'iminsi kwanza meze neza nawe kutabura mukijuru nawe uramugarukanye kandi ndamugarukanye yize ko afite amaguru yarampaye uko gereka ndamuramutse nza kumuramutsa rero yaramugenda kuza ndamuzana aho uri je namubwiye ati je Nelly sindamuherutse ko nawe maze iminsi mu bitaro cyangwa ati hatuze kuraje mbe yanzi ngo nyamushira wareze mugabo mbona uri mu nzira ugira wera kubera kwera ubu unye naho nicara mwene ngaho unye nyene ndazimbonye nyone ntacu bitwaye ko uri mu kwera boss Nelly uyu namuhora Nelly ko fresh ndashima ndabona ko usigaye usa neza nubwo uri mu biceri uri muri ubu buzima nk'ubu ariko sinzi ko ari amaso yiwanje karabibona sinzi ko n'abandi ariko babibona ariko ndabibona byumaje ndabibona uko nyene okay wapi nagusa neza nyene gusa n'ibisanzwe ni bwa budidora nyene bwari gutunze gushika n'umuwese ashuni atari suhama Nelly kabanda kwegera suhama je nagarutse ngaha nje kuvugana nawe imisi yari myinshi yariheze ntakubona gusa mbonye warahindutse mu maso yiwanje ndakubona nka mushasha sivyo so atamajambo menshi ko yaje sinkunda kuvuga amajambo menshi ndamvuga ibintu bikenewe hanyuma dukoresha umwanya tugenda ko nibwo buzima nabayemwo nivyo menyereye okay so hama bimeze gute rero nakubwiye twaravuganye byinshi kandi waravyumvise nturi umwana ushobora kumbwira ariko wari wariyumviriye canke imeze gute ngira uwo ngarutse urashobora kubona ko ujya mu ntaseri vraiment kwatera intamba kandi no kuba ndiko ndaza ngaha andagusanga ino nibaze nawe ufise ubwenge mu turi kurabiraba yuko uyu muntu wera ashobora kwiyumvira tu umuntu ibinarimwe vraiment ari seriye kubera mvuga ati sindi seriye nivyo ndimo ufise abakobwa benshi yari ngenda kuraba ahandi hantu kuba nza muri rishamba muri imiceri nza kuraba wewe urumva nivyo ni ibintu kuye guha agaciro aho ni boni kandi sindi bwisubireko narakubwiye ntibishobora gukunda vraiment genda urondera abandi uri mwiza ntawe utazogushima nje ntumushima no kuba iki ushaka jewe gusa cyangwa ufise icyo ushakako yavuze ko ashaka kuguhindurira ubuzima yagukunze bivanye n'amasira gushikiye n'amachallenge yagushikiye ndamuvugire basimbura muvugire je nzo kwindurira ubuzima kuko ubuzima najemwo bwaranyigishije cyane kandi niko ngira mwaye yose yotuma ndabuvamo nuvuga ko ushobora kwindurira ubuzima wewe twese turi ngaha twaciye mu bintu byinshi dufite abantu badufasha ukuboko baratuduza ubuzima ntuzovuge yuko nguzo kwiduza ushikana ahantu haradufite abantu badusova mu buzima ubuzima turimo bakatujabutse basiyumva barire sinde bugukunde numva atamajambo menshi mfise yo kuvuga gusa ntaco nivyo nje gituma witwaza miri imisi yose aguma kwitwaza ariko twizwe umusa yazanye abantu waza ngabo je sindamwitwaza kubera ni wakuzi nakubonye kuri we uri umugenzi wiwe je sindakuzi ndakubona bya munsi wa mbere je nakubonye n'amaso yiwanje kandi nakubonye kuri nani muri kamera kiganiro mwakoze nawe kubwiye tubivyo rero nene riho basi wamuhoye iki tukiri ngaho oya nta bintu by'inkundo ndimwo miri mu kiki ko ibyanshikiye ni byinshi nk'ubu cenja mu bintu by'inkundo cyasanga ndiko ndasubira muri bya bihe byandenzeho avuga ko ashaka ko gushira mu nzu gushira mu nzu ni kimwe abapropoje ko bazoshira mu nzu ni benshi abahungu turabamenyereye bagira uko muhure mu cumba bakubwira ati nja gushira mu nzu nayo maze guhera mu cumba deja majama kufise hiti niri kurabigutera nta hiti je mfise vraiment ndasanda umukobwa asanzwe cyane kandi aciriritse hanze ko bashobora kuba ari hiti uvuga wibona ugavuga ati ndifise hiti barandonde ari benshi ibintu nk'ibyo so gusa ni bonaco cenda hari ndo mu diaspora kandi sivyo nishimirije imbere yiwawe gusa ndabona umengo urikora nyiri kurigira byinshi imbere yiwanje iki niki uzi n'ubuzima ubayemwo wewe
harakana niba wavukiye mu bakire wewe nta muhungu wo kuvugisha nabibona mwiki je nta na kimwe nibona nakubwiye ko je ndi umukobwa aciriritse cyane nyambara urukundo genda uruha abandi abakobwa mu iki gisagara ca Bujumbura ntibabuze ndibaza abakobwa ni benshi kandi nabo gukunda ni benshi nkuko nyine uvuga ko mu diaspora cyangwa urondera aba diaspora bara abagenzi bawe so miri sinzi ko wazanye umuntu ashaka kumbwira nabi reka basi just je nigire kugira sindababise hama muheze mwiganirire kaje nigire sivyo kandi uragiye cyangwa kwanza ivyo bintu uri munsi kwanza tuvugana aguma nkwega kugira ntuke asanze aho nkorera kaje siko ndagutuka nta ibintu uri kureshura umuntu wishima jefite amafaranga yiwanje fite ubuzima bw'iwanje ariko ucuzana ibintu byawe byo kugara wigira ibintu we ntubara ubuzima uri muhera nk'ibintu wambaye ko ndabwira nze guhindura ubuzima ndagutware none warabuze abandi uwo buhindurira utaje kubuhindura jene jeri mfise muko no buhindurira wewe umugose uca wigira umuntu ari hejuru sinzi cyo wibona wewe wavukiye mu makire wari wo kuvugisha wewe ariko reka kumvugisha basi neko mutanga gushwana basha mwanze tagushwana miri ni kwa nyine umenga nyine aje kumbwira nabi kandi asanze ku kazi kanje nako ndikorera neza ntekanye igihe atayikuza sinari kugenda ntutswe nkuko onye ngo mvuka mu bakire ngo nta muntu yari kumvugisha ko iki batari kumvugisha so numva amajambo mesi fise kutakuri wewe wogenda naco genda gusa ndazi tawo navyishe mvutse genda baisha sabaye amafaranga ari buri kimwe mu buzima so abakunzi ba Steve ibintu biraza nabi ni atari mwakoze kudukurikirana ndakunda cyane no urukundo rwanse gusa nagira ibintu muzoshe mu byintu by'imishwano kwanda n'ibyo nyimutangwe kurangira nabi nta mishwano gusa nzomeye ico nkora nanje sindi umwana mfise amafaranga yiwanje gusa amafaranga yo anucugirira umuntu nabi ngo niko amafaranga yawe simvuze ko nzomubwira nabi gusa nzomureka ko je nanje yuko nanje ndasuzugura cyane atari tugende sakunze ba Steve mwakoze kudukurikirana ndabakunda cyane Yesu Kristo abahezagire mwese abandi nabo Muhammad barabe neza STV, every story matters.